kije umwese mu cyubahiro ciwe. Ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Bazayicatanya, nkabandi directeur wa Tamba Rise. Uyu munsi nimba turi ngaha ni kugira tumenyeshe abajeune urwaruka hamwe n'Uburundi bwose n'abantu bose baje ngaha. Ndabashimiye kuba mwitavye ubutumire bwacu. Gusa imbere yuko nangura reka dushimire Imana kuba twashitse ngaha uyu munsi. Dushimire namwe mwese mwashoboye kutwitaho. Ndabashimiye cyane. Nimba turi ngaha uyu munsi ni kubw'ibikorwa ngiye gutangura gukora nitiriwe Tamba Urwaruka Turashoboye. Ni igikorwa kije gushigikira abigeme urwaruka maze n'abana batishoboye. Sinkunda cyane kuvuga ko ari abana bo mwibarabara kuko kuri jewe n'abana nk'abandi. Tuje kubashigikira mu kubaha amaformation atandukanye nko mu gukora amasabuni, ibisuguti hamwe n'ibindi. Tuzoza turabamenyesha n'umwanya. Mu majambo make nivyo tugiye gutangura gukorana nabo. Uno munsi nashoboye gusinya contrat na Beneris, ni académie ya formation igiye kubaherekeza mu kubaha izo formation, inyigisho zitandukanye mereye ku masabuni n'ibisuguti. Mais aussi twashoboye gusinya contrat na ASBL yitwa Giriyuja, iherekeza abo bana mu kubankadra, mu kubafasha gusubira kwiyantegra mu buzima bwa misi yose nk'abandi bana, atari ubuzima bwo mwibarabara gusa. Rero mu majambo make n'ivyo, ndabashimiye abajournaliste bose mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu maze muranahashika. Murakoze cyane. Tumenyereye bien sûr kubona izo zindi association, sinozimenye izarizo, mugabo ku bwanje no kubw'Imana ndemeye ko nzogerageza ibishoboka byose kugira turabe ko twogera aho je nashoboye kwigeza. Uyu munsi nimba ngeze aho ngeze uno munsi si kubera jewe, mugabo ni kubera abantu, ni kubera Imana, ni kubera ko naronse abanshigikira, nanje niyo mpamvu natoye gushigikira abandi. Sinavutse kubera jewe niteza imbere, oya, navutse kugira nshobore no guteza abandi imbere. Akaba ariyo niyo chance naronse kuba naratowe n'icegera ca kabiri ca Miss Burundi 2025. Ntiyari kubera gusa mumbone ku mateleviziyo canke unitabire ubutumire, oya, ni kubw'akazi. Kuba organisation ya Miss Burundi yarashoboye kunyizera, sinshobora kubareka hasi, negerezwa gushikira ivyo niyemeje. Mais aussi akarusho ngiye kubaha, tumenyereye nka jewe avant narakora mu ma organisation atandukanye, aho twagenda kubafasha tubaha ivyo kurya gusa, tubafasha impuzu, mugabo tukibagira yuko twebwe tubafasha uyu munsi, ejo bazokenera gufungura. Ese tuzoza turagaruka imisi yose hajya ahantu nyene? Oya, twari sonse kuza turabizita ahantu hatandukanye. Rero nkicaye ndavyiyumvira, camvugaho ko noha umuntu ivyo afungura, novuma ndamwereka ingene yobironka wenyene. Niho naciye none umugambi wo kubaherekeza, ndabaha amaformation, nije ndiha izo formation, nije ndondera abaformateur bakavyiga. Mais aussi après kuvyiga ntibigarukira ngaho, tuca tubaherekeza. Ndabaherekeza gute? Bazokorana na jewe, zoba ndi harya. Niyo mpamvu twasinya aya masezerano
n'ama organisation abajeje kubera nshobore kubandanya ndabakurikirana jenyene dukorane dukora izo sabuni dukora ivyo bisuguti mu minsi iza murashaka kumva dutanguye gukora n'ibindi mugabo ivyo tuzokora vyose tuzoba turi kumwe bazobibona kandi tuzosangira ego murakoze. Okay, nanje sanzwe mfise ikibazo nitwa Joba kuva kuri Kings Family Burundi TV. Ikibazo nari mfise dusanzwe tumenyereye ko abana usanga bagoye kenshi mwirera. Ivyo nibaza ko atari mbeshere. Hoba muri Tambalize hariho uburyo mwahaye formation aba bana mu bijanye na discipline mbega mu gihe umwana muraba kuko urashaka kwereka umwana iyo aja mugabo ntahabone akakugora mwarategekanije ko nimba hari ivyo amaze gushikako muzoguma mumuhata canke hariho amategeko amukuramo murakoze. Ngerageje kukwishura ico kibazo ndibaza mwashoboye kubona amasezerano twashoboye gusinya nagiriye uja ngerageje gusubiramwo ivyo yagerageje kubabwira barankata abana nimba nashoboye gukurikirabo ni kubera yuko naricaye ndagira ama recherche ndaraba ingene bakora maze ndavizita ahantu bakorera ndabona yuko atari peut-être ama association mumenyereye mubona nk'izindi bari très sérieux jewe kuba nabahisemwo ni kubera ko nabizeye ko bashoboye ego rero abana bari bien encadrés. Bien sûr sinshobora kuvuga ngo bose bari facile kugera mugabo tuzogerageza uko dushoboye kuko twese twari ahantu peut-être tutari tuzi ko twashoboye gushika aho tugeze uno munsi mugabo kubw'abantu kubw'Imana twarashoboye kuhashika murakoze. Joba nongera munganya gatoya nirebije babaje ikibazo numenyesha makuru abamukanyosha ibijariza dukorera hazi nabandi bana baza kwa gawe yarabamenya nimabona twabazanya abo bari ngaho imbere niza ntabwo kuzine nababwiye aho turakora buke abo rero bageze kuri phase ya resilience abo barakeneye ko batangura kwerekana icyo bashoboye ko bararose amahirwe menshi bari no mu bigo kiri equipe kirimo les outils numériques ibintu byinshi hariho ma contenu en rapport avec l'entrepreneuriat formation professionnelle également contenu ya éducation santé c'est ibintu byinshi tubigisha rero bajya n'abantu bageze n'abantu bako bareze kubona rero iyi initiative ya Tambalize ishitse bitwebwe il fallait rajouter turasaba kugaruka kuri cyo wakora saba ko naho bogenda biyumuka kubona rero deuxième de finirage mu kiki wacu turishimye cyane turagiye cyane nongera mugaragaza ko bizogenda neza cyane kuko twebwe nakiri dukora mu buryo bwa misiyo n'ibyo kwakompanya kujo gushaka kwihangiro twihaye murakoze. Formation tugiye gutangura zizomara ikiringo cy'imisine tuzotangurira i Bujumbura ariko tuzoza turagenda bivanye n'ingene tuzobona avancement zigenda mais aussi wambajije nimba bizoherera muri formation gusa cyane ko muzoba mutahe cyane wasabira akazi nkuko nari nabivuze nibizoherera kuri formation navuze yuko à part formation bazokorana nanje vyose izo formation zose tuzobaha bazoronka amauti bazoronka ibikenewe kuri izo formation bivuye kuri jewe tuzokorana ego murakoze. Nkuko nabivuze narashimye kuja gukorera kwanza mu masantre asanzwe afise abo bana mu bisanzwe yaba bishoboka twari gukorana n'abana bose mugabo je ndibwira plus banza ufashije umwe ubufashije miliyoni ufashije umuntu umwe akagira icyo avuyemo ni ikintu ciza cyo bacerekanye yuko nabajya abandi
barashobora kugira ico bavuyemo. Rero pour moi narahisemwo gutangurana 20 mugabo nibisigura yuko tuzoherera ngaho. Ndashobora guforma aba 20 akaba aribo baforma abandi, abo bandi bagaforma abandi, bikagenda uko tugasanga twaformye abana atari bake. L'objectif si kubakura bose kuko sinobishobora ndijenyene, mugabo l'objectif ni kugira ico dukoze. Nshoboye gufasha 20 nabo bazoshobora gufasha abandi, c'est plus ça. Ego murakoze. King's Fan.